Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bene data nshuti z'umusaraba mwe wese ahaherereye. Ndashimiye Imana ko yongeye kudakona akaryo keza kuganira ijambo ryayo, kandi namwe ndabashimiye uburyo mudahengeshanya gukurikira zino nyigisho tubashikiriza. Ubuntu n'amahoro biva ku Mwami Imana bibane namwe ishamira imitima yanyu. Nuko rero turabandana n'ino nyigisho ino munsi ndetse kare tugeze ku musozo wayo. Nino nyigisho ifise intumbero canke ifise teme ivuga ngo ntavyo bashaka ntavyo bagomba ariko ugasanga vyabaye. Twarabonye duhereye ku musi wa gatatu ukuntu n'umuntu yama yipfuza kwegerwa imbere buryo bw'imuhemu, yama yipfuza kuba ubuzima bwejejwe buzira icaha, ariko akamba yisanga hari ivyaha kanaka vyama bisanga vyamushize hasi, yama yisanga yabikoze ariko atabigomba. Rero ivyo bigaca biza bigahagarika umutima wiwe, nyuma guhagarika umutima wiwe bikamutera confusion, ndetse agaca atanga no gusenga amasengesho yo kwidogera Imana. Mana ibi bintu ndabigenze gute? Mana ja ahantu ndahave gute? Usanga rero umuntu yamana umutima urushe. Twarabonye ku musi wa gatatu ibintu umuntu yokora kugira ngo ivyo bintu iyo situation ayisohokemwo. Twarabonye ikintu ca mbere ko ari uko ivyo bintu canke ico caha canke ivyo vyaha vyamaye mushira hasi, vyamaye musubiza inyuma, bifise ahantu vyinjirira, bifise imiryango bicamwo. Twarabonye imwe mu miryango, twarabonye ko bashaka kuba abagenzi entourage umuntu afise, usanga niyo yami muzana kwamagwa mu vyaha, kwama yisanga mu vyaha kana katagomba kwisangamwo. Kandi twabonye ko umuntu ateza kugira ngo ategezwa kugarura umuryango kugira ngo agire amahoro. Kandi twarabonye ikindi naco ko biterwa nuko umuntu usanga atamwanya afise wo kuba imbere y'Imana ukwiye. Rero ko umuntu akwiye guca arondera umwanya wo kuba imbere y'Imana kugira ngo ivyo ubasha cyangwa izo nkomezi z'ivyo bintu biza kumushira mu vyaha zibure umwanya. Twabonye ko iyo umuntu ataronka umwanya wo kuba imbere y'Imana bimuzanira izo ngaruka mbi zo gusanga y'umuza bw'intege nke, akama yisanga rero yaguye mu vyaha kana katagomba. Kandi ku munsi w'ejo naho twarakomeje mu gice ca kabiri cino nyigisho, turabona ukuntu umuntu bisaba ko ari ikiguzi ariha kugira ngo bikunde abona amahoro. Twabonye ko umuntu habisaba ko ari ibintu aheba, hari abagenzi aheba, hari ibintu yakunda yaheba, nimba ari ibiganiro, nimba ari kwicara ahantu kanaka, ibintu bitandukanye. Akari ico kiguzi twifashishije amajambo y'Imana ari hariya mu Bifilipi, cete Paulo andikisha ingero ry'Abifilipi, bice bitatu dereye kujya 78. Twabonye ukuntu Paulo yadushingiye intahe avuga ko hari ivyamubera inyungu kera, ariko kubwo kwakira Yesu, nyuma yo kumenya Yesu, nyuma yo kwakira Kristo, vyamubereye ubuhombe. Rero twabonye natwe ko hari ibintu bikanaka dutegezwa guheba tukashira kure, tukabona nk'ubuhombe ku bwa Kristo twegereye twakiriye, kugira ngo bidufashe no gusimba za ntambara no gusimba ya mitego. Rero uyu munsi naho niho tugiye gukrotira ino nyigisho yacu. Dukomeza twishimikiza ya majambo y'Imana nyene twatangura gusoma hereko n'ubya munsi wa gatatu. Dusanga mu cete Paulo yandikiye ishengero ry'i Galatiya bino bice bitanu, tureka ku murongo wa 16. Bigalatiya ibice bitanu duhereye ku murongo wa 16. Ndanze amajambo ngo ubugingo bwo muri mpwemu ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu niho mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kipfuza, kuko akameremere kipfuza ivyo mpwemu yanka, kandi mpwemu yipfuza ivy'akameremere kanka. Kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba, ariko namba murongorwa na mpwemu ntimuganzwa n'ivyagezwe. Kandi ibikorwa vy'akameremere kacu biramenyekana nibi: ubushakanyi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya ibice, igono, kuboregwa, kudandahigwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo nabibaburiye kera, ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko bakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Ariko ivyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana,
kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibuza. Kandi abakristo Yesu babambanye akameremere kabo n'ivyo gahahamiye n'ivyo kifuza. Namba tubeshwa na mpwemu, tuyobogwe na mpwemu. Amen. Aniyo majambo atubereye urufatiro muri no misi, tugize imisi muri no nyigisho. N'uyu munsi rero tugiye gukurotira kandi twongeye kwakamura n'amajambo. Uyu munsi ntaho tuja kuja mu kindi gice c'ijambo ry'Imana, dukomeza kuganirira mu bintu biri muri aya majambo nyene. Hari ikintu ngomba ko tuganira, hari ikintu nipfuza ko tuganira dagaze muri amajambo y'Imana. N'aya majambo y'Imana Paulo yakarandikisha ngo ry'Igalatiya, avuga ukuntu umuntu hari ibintu bimugwaniramwo, hari intambara zibiri zimugwaniramwo, ngo hariho mpwemu yera ngo yipfuza kumwigarurira kugira ngo amuyobore akore ivyo agomba, kandi ngo hari n'akameremere kama nako kaza kugwana mu mutima kugira ngo nako kamwigarurire kamukoreshe ivyo kagomba. Rero ngo uwo muntu acamwe izo ntambara z'ivyo bintu bibiri bikamugwaniramwo kugira ngo kimwe kiganze ikindi gitsindwe. Rero hari amajambo Paulo aciyebwa ngo kandi ibikorwa vya kameremere arabisigura bizerekana ubushaka n'igusengirwamana, ishari n'ibindi bitandukanye. Kandi umunyuma aza kutwereka ivyo mpwemu yama hano kuno murongo 22 atwereka ko ari urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigwa n'ubugwaneza n'ukwirinda. Turabona kandi n'amajambo yacihereza ko no murongo 24 yavuze ngo kandi abakristo babambanye akameremere kabo n'ivyo gahamye n'ivyo kifuza. Acarangiza ngo namba rero tubeshwa na mpwemu, tuyobogwe na mpwemu. N'aya majambo y'Imana tugiye kuganira ko, ariko ndumva nza guhagarara cyane kuri murongo wa 24-25 no murongo uvuga ngo kandi abakristo Yesu babambanye akameremere kabo n'ivyo gahamiye n'ivyo kifuza. Wongera kuvuga kuri 25 ngo namba tubeshwa na mpwemu, tuyobogwe na mpwemu. N'aya majambo y'Imana rero ngiye guhagararaho muri kuno kurangiza kuno nyigisho tumaze iminsi. Yawewe muntu maze iminsi ugwana n'ibintu kanaka mu mubiri byama bigusubiza inyuma mu rugendo rwa Kristo, wama yifuza gutera intambwe, wama yifuza kugira aho uvuye naho ushitse mu bugengo bwawe, ariko bikama hari ibintu biza bigusubiza inyuma, biza bigushira hasi. Rero n'iri jambo ry'Imana twumvise Paulo karahanura abana benshi bane data b'Igalatiya, bereka ukuntu hari ibintu bibiri bibagwaniramwo, kandi ivyo bintu bibiri kimwe kifuza kwiganza n'ikindi kwiganza. Rero iyo ntambara ica mu mutima w'umuntu. Paulo yagenda yerekana uturorero wabangwa hari ibintu kakameremere kifuza kwigarurira kama ibi nibi ati kandi nuno mpwemu nawe yama ibi nibi. Rero naha kuri 24-25 za guserura icimiro ciza. Ati rero wewe wifuza kubeshwa na Kristo, biragusaba kubamba kameremere kawe n'ivyo gahamye n'ivyo kifuza, kabibamba ukavyibagira kabita kure. Ngira bavuga ngo kandi rero ukabeshwa na mpwemu, kayobogwa nawe, kuko ndabizi neza wa muntu we unyumva canke uriko urakurikira zino nyigisho, maze imisi kurikira zino nyigisho, uri muri intambara kugwana n'ivyo bintu bigusubiza inyuma. Ndabizi ko wawura warakijwe warakiri umwami Yesu, ariko hari ibintu byanse biguma biza kudodora. Ufise imiga yo kugororoka, ariko byaranse kuko hari ibintu byama bize bikagusubiza inyuma mu rugendo rwa Kristo, bikwama bigushira hasi, bigushaka kuduga, bikama bigusubiza inyuma, bigushaka kwegera kwa avansa. Rero n'iri jambo ry'Imana ngo namba hari imigabo nk'iyi ufise, biragusaba ko ivyo bintu kameremere yawe yipfuza, ivyo bintu byama bidodora, ivyo bintu by'amabiza, ivyo bintu biguhagatije, ivyo bintu umubiri wamukuzanira, izo ngeso mbi, ivyo vyiyumviro bibi, iryo shari, iyo entourage itandukanye kuzanamwo ivyaha, ivyo bintu bitandukanye urabushira ku mutima bikuzanamwo ivyaha. Reka ndababwira ikintu kimwe, hari n'amafilme dukurikira usanga muri yo hahishijwe ububasha bw'icaha, usanga muri yo hahishijwe impwemu mbikomeye, iza igaca ikwinfluensa ukumva ukunze icaha kandi atandi hantu wabikuye gusa muri iyo filme warorereye. Niyo mpamvu dukwiye kubera amaso n'ibintu turaba, turakwiye kubera amaso amafilme turaba, amafilme adafise intumbero yo kutwegereza imbere y'Imana tukayashira kure, ibintu ataco bitumarira, bidafite ico bitumarira mu buzima bwacu bw'impwemu.
tukavyekarta kuko satani burya n'umunyabwenge aruta uko twe tuvyumvira afise uburyo bwinshi bwo kutwereka nk'umenga ikintu nta kibazo gifise akatwereka nk'umenga ikintu kirejejwe nta kibazo no guterama no guheza umwanya ugasanga muri ubwo buryo aja bikamwe ikindi kintu muri ico kintu akurakurikirana ugasanga muri ico harimwo ubundi burozi bunini bukomeye wewe mugabo ugasanga mu kubiraba ntavyo urashize ku bwenge rero n'iri jambo ry'Imana cyeduzikebura ngo namba twaragize imigabo yo kujana na Yesu namba twaragize imigabo yo gukizwa neza tukemera kuba aba Yesu Kristo ngo nuko rero dukora kino gikorwa tubambane kameremere kacu nibyo kifuza sivyo kifuza gusa nibyo gahahami ibyo bintu byose tubibambe murazi ko ikintu kibambwe kiba gipfuye kyagihezo cyakivuyeho niri jambo rero Paulo yakaraduhanura ngo bene data rero yahanishe ngo ry'Igalatiya ko uyu munsi abigalatiya ni twebwe turiho yewe munsi abigalatiya ni wowe unyukurankurikirana iminsi muri intambara nuri jambo ry'Imana riguhanura rabo usubire wisuzume nabo usubire wicekinge rabo verifye uburyo ubayeho ibintu ukurikira ibintu ugenderamwo mbega ubayeho gira ino migabo rero mizima gira ino migabo myiza ibintu bikwegereza ivyaha uraba ukuntu biba kure kameremere n'ivyako uraba ukuntu biba kure n'ukuri uripfuza gukizwa n'ukuri uripfuza gutunganira Imana neza uripfuza kugira uvuye naho wegeye mu bugingo bwo mu buryo bw'impwemu ariko kama wisanga ibintu vyama vyaje kagusubiza kure y'Imana kamerwa azaguteye mu cyaha rero n'ikintu kintu wokora raba ivyo bintu rero bidahimbara Imana mu mubiri wawe raba bidahimbara Imana mu bugingo bwawe niya miryango nyene ariko kandi habira gusaba ko kino kintu cyo gikora ivyo bintu kabishira kure yawe gatangura kuyoborwa rero na mpwemu yera gatangura kuyoborwa n'ijambo ry'Imana niko ku murongo wa 25 haca tubwira ngo namba tubeshwa na mpwemu tuyoborwe na mpwemu nuko rero nawe gira no migabo utangwe kubeshwa na mpwemu yera uyoborwe na mpwemu yera mu bugingo bwawe mu bikorwa ukora mu buzima bwawe reka mpwemu yera abe mwagaragaremwo muri vya biganiro yaga n'abantu kana kareka mpwemu yera agaragaremwo mvita Imana mu bugingo bwawe kwigarurira kwisanzurire nimba ari ivyumviro wiyumvira ivyumviro bigwanya ivy'Imana bigwanye utangure kurwana ino ntambara utangure kurwana runo rugamba nimba ari imvugo ruvuga zidahimbara Imana zigwanye mu kanwa kawe hatuzukiyemwo ibintu bizima bihimbara Imana utangure kugira ubuzima bwiza bwejejwe bino bintu byose twareko gatatu tuvuga ugendera byishira kure ivyo twagiye tukubwira ugendera bya Afrika kugira ngo bikunde ugira ubuzima bushasha bwiza kugira ngo bikunde bino bintu be kure yawe kandi kindi naco bino bintu biragoye ko byoshoboka igihe utagomba gusenga igihe udafise ubuzima bwiza bwo gusenga Imana niyo mpamvu kuri ya munsi wa gatatu navuze ngo birakwiye ko umuntu agira ibihe vyiza byo gusenga Imana akarondera Imana none rero no muri conclusion kandi muri nosoza kino kiganiro canke nosoza yino nyigisho nje kukwibutsa yuko bikwiriye ko urondere kandi imyanya myiza yo gusenga Imana nukuri biragoye ko ganza kamere biragoye ko kamere yawe woyiboha ikaja kure yawe udafite ubuzima bwo gusenga rero ni vyiza ko usenga ni vyiza kurondera Imana kurondera umunyamwiza wo gusenga Imana ukiha Imana uko ukababaza umubiri ukawimvye washaka kwaja imbere y'Imana ukaririra Imana kandi uhembure ko gusenga nako kuri mu bintu biza n'inkomezi mu buryo bw'impwemu gasura guhagarara neza gasoma ijambo ry'Imana ukarira mukarigendera mukamuryirimburamwo ukakuvuga muco rikwigishije gutyo ikabikora ukagira ubuzima bwiza buhagaze neza rero ni ijambo ry'Imana ni kino gikorwa ciza numva no kwingingira gukora ego twarabuze iby'umuryango ego twarabuze kurondera Imana twarabuze byo kugira ikiguzurishe ariko uyu munsi doko nta yindi decision nta kindi kintu ugomba kweshwa n'Imana nivyo wipfuza uno buzima bw'icana byo wipfuza rero biragusaba ko kandi ukora kino kintu kurwana kugira ngo beshwaho n'ivy'Imana igomba kandi ibyo navyo ntabwo byagushobokera udafise ubuzima bwiza bwo kwegera Imana ko ni mu kwegera Imana tumenye ivy'Imana igomba numva muri no conclusion no
nguma mpagaze ku kintu cyo gusenga numva muri no conclusion no guma ndakwingingira gusenga nyuma yuko wawugaye imiryango kanaka nyuma yuko wagize ibiguzi kanaka numva no garuka kandi kugusenga n'ukuri rondera ubuzima bwo gusenga gira ubuzima bwo gusenga umuntu asenga yegereza Imana mu buryo bwose rondera Imana mu buryo bwose senga Imana kreye imyanya shiraho imyanya kurondera Imana kugira ngo ugire ubuzima buhagaze kandi ntibibe gutyo gusa ariko usome n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ribe muri wowe rigwiriye ijambo ry'Imana ribe muri wowe rigwiriye muco ushaka gusenga ubudasiba gutyo uzogira inkomezi uzokumva mu mpemu wahembutse uzokumva usigaye urongorwa gukora ibyo mpema akunda uzosigara wumva ko uza bintu byo kwirinda bintu byo bugwaneza n'amahoro kandi kameremere yama uzosanga byaragiye kure yawe uzosanga uri kugenda uha ubuzima bw'impemu bwiza kubera ko wagize kino gikorwa cyo gusenga kubera ko wagize kino gikorwa cyo kurondera Imana mu byo gusoma ijambo ryayo ko ni mu ijambo ry'Imana twumva ivy'Imana tugomba ko ni mu ijambo ry'Imana Imana idukeburira ni mu ijambo ry'Imana Imana itubwira ibidakwiye ni mu ijambo ry'Imana Imana itubwira kurobanura ibidakwiye n'ibikwiye rero ni mu ijambo ry'Imana uzogirira ubugingo uzobonera ibintu bigufasha uzobonera ibintu biguhanura uzobonera ibintu bigukosora inyigisho nyinshi zizoza uzokumva ibintu biriya ariko niwumvira ijambo ry'Imana wasoma ijambo ry'Imana ukaribamwo ukarigenderamwo ubwako icyo rikubwiye nuko uzogira ubuzima bwiza mu byo bw'impwemu hari ibintu byinshi uzenda wirinda kuko uzobyibise mu ijambo ry'Imana kandi niwashaka no gusenga naho bizobikimazi cyane kurusha kuko uzocugira ibihe byiza byo kwegera Imana hapari ugana n'Imana ice mu ijambo ryayo uzogana n'Imana ice mu gusenga uzokumva mu mutima ari ivy'Imana itari kugombamwo kubamwo gutyo wumve bya byifuzo byo mubiri wumva ukuntu ari ubuhombe cane ko rabibayemwo wumva ukuntu bishisha wumva ukuntu bigamye gutyo utanga kuzogerwa inyuma utanga kuzurisanzurira Imana muri ubwo buryo nuko rero Imana iguhezagire nuko Imana ikugire neza nino bintu rero nino sodera tugize ako nsoze ndakobwira ngo usenga Imana gihe tuzo kurondera Imana kugira ngo ubeshweho na mpemu kugira ngo uyobogwe na mpemu kugira ngo bikunde byandi kameremere kose kama bibambwe bije kure yawe ndino jambo ry'Imana rero Imana ikugire neza Imana igufashe ariko kandi gire imigabo nimba hari byari byaragutsinze nimba hari byari byagushize kure y'Imana fata umwanya wirimbure ubitondeke wose Imana imbabazi Semana ikubabarira amaraso ya Yesu Kristo wiyatereka amaraso ya Yesu Kristo ku bugingo bwawe gutyo wongere usubire neza wongere ubwirizwa mbwejejwe muco ugenda ukora bino bintu ugenda usenga Imana usoma ijambo ryayo gutyo bizogufasha kandi uhembuka umutima nuko rero Imana iguheza kandi ugire neza na majambo y'Imana ne kuno duseze ino nyigisho nizera ko ari ivy'Imana kuganirije Imana iguheza kadusenga Imana Imana gushimiye ndagukengurukiye ndagushimiye kwijambo ryawe ndagushimiye guno mwene data mwizina rya Kristo Yesu akuraganira biciye mu ijambo ryawe ndamusengere Imana umugirire neza haleluya haleluya ino jambo ryongere kuza kirubasha mu bugingo bwiwe risambure bya bintu byose ashaka kuya muri we maze umigarire muri byose uzoguca ndagushimiye ndagukengurukiye komeza ubana komeza umugira neza ari wamukure umucira ahantu heza umugomba nuko enda gushimiye mu izina rya Yesu nsenzemwo amen nuko Yesu aguhezegere wabwiza imisutekamana natwe mu nyigisho Imana iguha umugisha tuzobandanya ku munsi wa mezi ndi nyigisho ku mwami Imana zo barabigombye nuko Yesu aguhezegere kugirire neza urakoze ukaba wifuza kuza uraronka zino nyigisho wotwandikira kuri zi numero +260 97 90 85 006 akamenyetso guteranya amajana 60 97 90 85 ubusa gatandatu canke ukaja kuri YouTube ukandika P.T.G.A ministry Yesu aguhezagire Murakoze.